Black Entertainer TV. Ibintu mw'abantu mwe bikomeza gufata iyindi ntera. Uno munsi nje tuvuge kuri Vestine hamwe na Dorcas. Murazi hari ibintu byinshi byagiye biba, bamwe bavuga ati bavuye muri MI Empire kandi koko nivyo baravuyemo. Inyuma y'amezi menshi rero bagarutse tubabona mu yindi shusho, mu yandi mateka adasanzwe. Havugwa menshi yuko baba barose management hariya mu gihugu ca Canada iyo Vestine asanzwe aba, noneho be n'umugabo wiwe Idrissa. Bikavugwa ko ibiteramo vyari byakozwe cya gihe bagiye na Irene Murindahabi, noneho Vestina yaje kuvuga ko atagarukana nabo mu Rwanda, none hakaguma hariya. Noneho Irene Murindahabi biramubabaza, mugabo aravuga ati reka ndamureke nzomwinginga noneho agaruke. Noneho vyaje kuvugwa ko Vestina yagiye hariya yishakira management ku giti ciwe, noneho biza kurangira azanye na Dorcas. Mu nyuma rero baza gutangaza ko bavuye muri MI Empire, ari byo abantu benshi bagiye bagaruka ko. None ukabona ko Murindahabi bisa nkaho vyamugwaje depression yo kuba abuze abahanzi bari bakoranye hafi y'imyaka irenga 3 bari kumwe. Noneho je tugiye kubana mu kino kiganiro ni Taiside Winner nk'ibisanzwe, nayo channel ni Black Entertainer TV. Make sure ko wakoze subscribe, ugakora like hamwe na commentaire kugira ngo tuzokomeze kubana no mu bindi ibiganiro byahazaza. Reka noneho nongere ndaguhe ikaze kuri Black Entertainer TV, nkakwibutsa ko we wakoze subscribe kuri umuntu w'agaciro na utarayikora. Make sure ko uyikora kugira ngo tuzokomeze kubana gatanu kuri kagenzi kako. Noneho rero uno musi amakuru dufise nuko Vestine na Dorcas inyuma y'igihe kinini batariko baragaragara mw'abantu mwe, noneho baje kugaragara haciye iminsi igera nko kuri 4 nimba nihenze basohoye video bayicisha kuri channel yabo bise Vestine and Dorcas. Hariya ni YouTube imwe bakorera ko indirimbo zabo za kera mu gihe batari bwasinyiraniye amasezerano na Irene Murindahabi kugira ngo abashyire muri MI Empire. Noneho biza kurangira basinya amasezerano, noneho baja muri management vyemewe ya channel yabo, wenda bayishira ku ruhande. Rero baje gukora ico no kwita ko ari nka video bariko barabwira abakunzi ati kuba barababuze wenda ku vyavuzwe bababarire, kuba batigeze bagira ico babikoraho canke n'ibindi byinshi bagiye babona ku ma IG or platform zose, ko ari ibyo byose baje kubisigura. Noneho niho baza barasigura, baravuga ko bagiye kuduha indirimbo nshasha ariyo bapostinze no kuri IG yabo, IG nshasha atari za IG nyene bari basanzwe bakoresha. Noneho bavuga ati platform tugiye gukoresha ubu ngubu ni ya Vestine and Dorcas. Noneho bavuga ko bagiye kuduha igikorwa gishasha, indirimbo shasha, indirimbo bise hariya ntariko ndabona izina neza, ari nagiye ukandaza naribabwire, ariko ukabona ko ari indirimbo izoba ikozwe neza, amasanamu meza, mastering nziza, video nziza, byose ubona ko ari bizoba bimeze neza. Noneho mu nyuma niho bariko baravuga wenda Dorcas yamajiti, none se ko abantu nagiye mbona bavuga ko wavyaye, ese tuvyemeranye nabo, waravyaye bimeze gute? Noneho Vestina niho yavuze ati ubuhoho rero ugiye kuza uranyubaha abirenze uko wahora unyubaha, kuko uno musi ndi mama. Nawe ati vyoba byiza kuko nanjye ngiye kuba anti w'umuntu. None ukabona ko hariho amakuru badashaka ko aja hanze, baguma bamera nk'abayanyegeza, bakavuga ibi, ukabona ko ikintu nyamukuru cyari ukuvuga ko bakuriye muri MI. Noneho iyo umwana akuze aba ngombwa ko asohoka akaja mugwiwe nawe agakora ibintu
ku giti ce, noneho akaba ari byo basa nkaho bariko baragaragaza kuvuga, mugabo ukabona ko hari ayandi makuru menshi bariko barahishashya, kuko uravye ikiganiro bakoze c'iminota 16 hariya ibintu bagiye bavugamwo, no kuvuga wabona ko bahamirije kuvuga ku ndirimbo nshasha bagomba gusohora, ariko ukabona ko harimo n'ibindi bintu bariko basa nk'abahisha nk'abantu mwe, ariko nkabibutsa ko bano bakobwa bo nyene bavuze ati ubu uye ahubwo abari bazi yuko byarangiye, ahubwo nibwo tugitangura. Rero jewe maze kumva iryo jambo nahise ngira n'ubwoba, ndakubwira ati bano bakobwa uravye guhera bagitangura umuziki urabona ko bafisemwe akantu k'ubwoba, ariko uno munsi iyo bariko baravuga mwo ibintu kuntu ubona ko bafise confidence nyene ya danzo, ukavuga ati bano bakobwa noneho hagiye gusa, ubona ko bafise confidence idasanzwe, ubona ko ari babandi bazi ibyo bajemwo, ubona ko uno munsi basa nkaho nyene bakuze, basigaye bafise ubwenge buri hejuru, bazi ibyo baje gukora. Ni Vestine na Dorcas hariya bakomeje batangaza bavuga bati ahubwo ibyo tugiye gukora ntimwibaze ko ari bwo birangiye, ahubwo nibwo tugitangura. Rero bakabahimiriza mukagenda gukora subscribe ku mbuga zabo, kuko ibyo bagiye kubakorera bo nyene bemeje ko hazoca uwambaye. Rero ukabona ko bizoba bimeze neza, bizoba ari ibintu byiza, bizoba ari ibintu bishajije, bizoba ari ibintu bitesa, ubona ko abakobwa canke abaririmbyi impimbazamana banyu ba gospel hariya mu Rwanda bagarutse bameze neza cyane. Rero je twari kumwe mwa kino kiganiro ni Taside wina nk'ibisanzwe, ariko muze kumbabarira hari ukuntu ngize iminsi ngwaye mwaka gripe gatoyi nyene, ijwi ndumva ritaramera neza, ariko uko bigenda kose mu minsi riraza kuba rimeze neza, dukomeza n'ibiganiro atangorane nimwe. Rero wewe wakoze subscribe reka ngushimire, ariko making sure kuno munsi turara twujuje abantu 500 kugira ngo dukomeze tuduga muri gwa rukundo nyene. Ndabakunda sana, ciao ciao.